Turi mu gihe aho abantu bamwe binjira abandi basohoka. Ndavuga hari abashaka kujya kubaka, hari n'abashaka gusambura. Hari abasore bariko bararira bavuga ati mana yanje wampaye umufasha koko ko nifuza urugo. Abandi nabo bariko bavuga ati mana yanje kuko nabanye n'umugore nk'uyu twatandukana gute. Abakobwa nabo nuko bamwe bari kwirukira abagabo, abandi bariko baravuga bati uyu mugabo twabanye natandukana nawe gute ko andiye umutima. Ibi rero nivyo biriko birabaha hanze, none biri kuva kuki? Niki kiri kubituma? Mbere yuko rero tuganira cyangwa se twinjira mu biganiro nito, reka manze nkwakire. Wewe ushobora kuba uri mushasha cyangwa wamenyeye, ariko vyibuze kukwakira n'ibisanzwe. Kaze rero aho tuganira ibiganiro vyinshi bidufasha mu mutwe, mu mutima ndetse no ku mubiri. Icyo dusabwa ni cya kindi, nuko duko dushoboye kose tukarondera kubaho neza twirinze ibintu bitatu gusa. Ntukarondera amafaranga utakaje Imana, kandi ntukarondera amafaranga utakaje ubuzima bwawe, kandi ntukarondera amafaranga utakaje umuryango wawe. Ibi rero nushobora kuvyirinda ibi byose, ukashobora kubigumya ukavuga ati nta kosa nokora kubera amafaranga, kuri ibi bintu bitatu uzoba umaze gutera intambwe ikomeye. Ugukurikira ufashe umuntu uwo ari we wese, hanyuma numufasha agiye gushimira umusabe uti nushaka gushimira genda ushimire umwe mu bandi mu kumukorera ivyiza, nawe nashaka gushimira umubarire umusabe nk'ivyo nanje ngusavye. Ibi rero nibitagufasha bizogufashiriza. Icyo usabwa rero nabaneza ko maze ukanda subscribe kugira ngo wame uri kumwe natwe mu biganiro byinshi bitandukanye. Jewe rero gutegura ibiganiro nk'ibi kugaruka bikugezaho wanyita L6 Sinde. Bimeze gute rero? Bigenda gute? Kubera iki ingo nyinshi aya masaha ziriko zirasambuka? Uzokumva abantu benshi bagira bati umugore wanje sindamwemera aranca inyuma, umugabo wanje sindamwemera aranca inyuma. Biva hehe idonido rero? Nuko ariko haba ukuja mu rugo kubera kusa ukwifuza k'umubiri, ariko atari ukwifuza k'umutima. Ikintu cya mbere kiriko kiratuma ingo zisambuka n'ingoga, ugasanga umuntu yemeye kuzana umugore muhira cyangwa agiye ku mugabo kubera gusa umubiri wumva umunaniye, yumva ashaka kuronka aho aza arihoza iyo yashushe. Niko no bivuga mu mvugo mbabarira amatwi, ariko nimba uri umuntu ukuze uca uvyumva ivyo nashatse kuvuga. Iyi rero ni impamvu ikomeye iri gutuma ingo nyinshi zisambuka. Aragenda agashikayo bimwe yashaka koko by'umubiri akabironka, umubiri ukishima ariko umutima ntiwishime. Kandi n'iyo mubiri uzokwishima mu ndwi zibiri zitatu, ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, bizoba biheze, uzoba wamaze no kubirambirwa, uzosanga ubifata nk'ibisanzwe. Uce winjira rero hahandi hasaba ko umutima ari wo uba ukeneye kuguma aho hantu, umubiri wo wamaze kurambirwa, kuko cyane cyane ko bimwe umubiri wari wifuza uba wamaze kubironka. Aha rero hacyatangura kuba ikibazo, ugatangura kubona bamwe mwakuranye bugwaruka batigeze baja mu ngo, ubona umenga nibo bayeho neza. Ugatangura ubona babandi bigumiye muhira batihutiye kurongorwa cyangwa kurongora, ukabona umenga arico bakujyanye. Ibi bigatuma utangura kwifuza kuzengana nabo, ugatangura kwifuza kuba nkabo. Ibi rero kenshi na kenshi bigasanga mu rugo ntibibaye neza, wirondera impamvu zotuma muvana n'umugabo wawe, cyangwa wowe nyene ukanabisaba kugira ngo mutandukane, kuko ubona ibyo wari uziga mu rugo wagiyemo atari ko wabisanze. Wewe wari uzi yuko ari ibyishimo gusa by'umubiri, wibagira neza ko umubiri uzokwishima mu gihe uhaze. Uzohaga gute rero? Kandi si uguhaga gusa, umubiri uzokwishima mu gihe uwo muri kumwe koko ari uwo kwishimira. Ari urongorwa nuko umuntu udakunda kubera gusa wumvise ko ashaka kurongora, nawe kubera wishakira kurongorwa ukabura agiye, cyangwa nawe ugashaka kurongora kubera umuntu ubona gusa ko ashaka nawe kurongorwa, ugatuma ukora ibyo bintu kandi utanamukunda kubera gusa kakanu kakujemwo ngo ndashaka kubana n'umugore. Iyi ikaba impamvu ituma ukora ibintu utanashaka. Iki rero ni ikibazo kiriko kiratuma ingo nyinshi zisambuka n'ingoga, ariko si iki gusa. Ikibazo gira kabiri kiriko kiratuma ingo nyinshi zisambuka n'ingoga, nuko abantu bari guhurumbira amafaranga, cyane cyane abagore.
n'abagabo, ariko abagabo ni ku rugero rutoya. Ugasanga umugore ntiyigeze akunda umuntu, oya ntiyanamukunze na gatoyi, ariko gusa kubera ko yumvise ngo afise amafaranga cyangwa yamubonye ngo afise amafaranga, ikaba impamvu yo kubana nawe, maze amaze kubana nawe y'amafaranga agahera, cyangwa se akabana nayo amafaranga aguma agwira, ariko ntaronke ikindi kintu gitandukanye n'amafaranga. Kuko cyane cyane mujye mwitondera, abagabo bafite amafaranga menshi ntabwo baba bafite umwanya w'amakeya, kwita ku bagore babo si kirenga. Niyo mpamvu n'ingo zabo zikunda gusambuka cyane. Bo kenshi baba bari busy na business, baba bafite ibyo gukora byinshi, ariko si bose. Kandi n'abagabo si byiza burya ibintu byose n'ibyo kwitaho. Nibyo nahereye ko nkubwira, ntugatakaze umuryango wawe kubera amafaranga. Ikibazo kiriho kirahaba rero ni ikihe? Ikibazo kiriho kirahaba ni uko aba bagore benshi, aba bakobwa benshi bakiri bato bari kubemera kujya mu ngo kubera amafaranga. Agiye ku mugabo akurikiye amafaranga, namukunda, nta rukundo amufitiye, oyaye aragiye gusa kubera yuko yumvise ngo afise amafaranga. Aya mafaranga azohera, cyangwa se agira ahantu abone yuko ubu atari we yakunda, yatakaje umuntu yakunda ariko muha ibyishimo. Ani uzosanga abantu benshi, abagore barongoye ku bagabo badakunda kuba barondeye ko amafaranga, yemera kuboregwa cyakanywa ibinini, cyakanywa imitsi kugira ngo ashobore kujyabana n'umugabo we, kuko namwiyumvamwo. Niwe usanga kenshi yemera umugabo ahava agatuma akandi gasore cyakaje kukaraba kugira ngo abashe kumva icyo bita relationship, urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa, kuko uwo babana wowe nta ruhari, afite icyo yironde, ari muri business. Ibi rero birateba bikagira igihe ukwihangana kugahera, uyu mugore agaturwa akagenda, kubera yuko n'ubundi byarimwo si ukubaka ahubwo ni business. Ntibibaho rero. Iyi n'indi mpamvu iri gutuma ingo nyinshi zisambuka cyane ku rwego rwo hejuru muri iyi minsi. Abantu bari ko batandukana cyane ku rwego rwo hejuru kubera izi mpamvu ndiko ndakubwira. Wowe nimba wifuza kubaka, uzurabe ko ibi bintu utagira uhure nabyo, uvyirinde, unasenga Imana ntuzuhure nabyo, kuko ni ibintu bibi cyane mu buzima. Kuko umuntu nimba ukoze iri kosa ugakurikira umuntu utamukunze, ngo ndamukunze ko amafaranga, kenshi na kenshi n'umuntu abana muzabana nabi, kenshi na kenshi muravana, abenshi baravana, abagumana nabo babana nabi. Ikigira gatatu kiko kiratuma ingo zisambuka cyane muri uru rugo, n'abagenzi babi. Abagenzi babi wumva iki? Burya abagenzi igihe cyose egoma, abagenzi ni beza, mugabo uzurabe ibintu bibi wakoze kenshi wabyujwe n'abagenzi. Wa munsi umwe inzoga rya mbere wari ukurikiye abagenzi, wa munsi usambana bwa mbere wahenzwe n'umugenzi, wa munsi wikinisha bwa mbere wahenzwe n'umugenzi. Icyaha cyose kenshi aho no kwita pourcentage akaterevempu gusa, ibintu byinshi tubijamwo kubera abagenzi. Niyo mpamvu n'abakira bagize bati uzengana na suneba ugasunebeza nkawe, bari bafise icyo bashaka kuvuga. Rero abagenzi nabo uragakuku kariko karatuma ingo nyinshi zisambuka. Mushobora gusanga muri groupe muri abagenzi benshi pe, bamwe bakarongora, abandi bakaza barongora kubera gusa abagenzi babo bamaze iminsi babaruhisha, bababwira ngo rongora bimeze uku, ngo umugore wanje afata neza, ngo urugo ruraryoha, nta bundi buzima bubahanwa atari urugo. Ariko bya bindi bibi bakabihisha. Ego ibyo bababwira n'ukuri, urugo ruraryoha pe, bijya byose bababwira n'ukuri, ariko hari ibindi by'ukuri bahisha ari byo bibi, basohora byiza, ibibi bakabinyegeza. Ubwo rero uzogenda uzi ngo nibyo byiza gusa, uje usangayo ibibi byinshi. Umaze gusangayo ibibi, bice bituma wicuza, umve ngo nabigenza gute kugira ngo nisubire kuba nkuko nabaho kera, ariko ntibigishobotse, kuko buriya icupa rimaze kumeneka ntirisubira mu yandi macupa, rica ryitwa ingoroji. Nuko bimeze buriya rero. Nubwo uva mu rugo ntiwitwa umukobwa nk'uko wari kare, ntiwitwa umusore nk'uko wari kare, ahubwo witwa wasohoye, uwasambuye urugo, uwasohotse. Mama naka nimba wavanye y'umwana, papa naka nimba wavanye nawe uzi ufise umwana. Niki kibazo kiriko kiraba rero. Wahenzwe n'abagenzi, winjira mu bintu utazi, birangira wicujije, ushaka kuvayo, ariko nusohoka uko usohoka warabaye ikindi kintu atari cyo wari kare. Mwitonde rero basore, twitonde cyane. Abantu benshi bari kubagwa muri ibi bibazo kubera abagenzi babo babahenze, babahanuye, bakababwira amajambo egoyo, ariko atari yose. Bababwira byo ariko ntibababwira byose.
bababwira vy'ukuri ariko ntibababwira ibigoye biriyo, bababwira ibinejeje, ibibabaje ntibababwira. Wowe ugiyeyo rero hari igice utomborana nabo ugasanga ibibabaje nivyo vyinshi kuko ingo zubakwa ugutandukanye. Iki rero naco ni ikibazo kiba kiratuma ingo zisambuka cyane muri iki gihe. Ikindi kintu ca nyuma kiba gituma ingo zisambuka cyane kuri iki gihe ni rezo sosiyo. Rezo sosiyo nayo iriko iratuma ingo zisambuka ku rwego rwo hejuru kuko umugore cyangwa se umugabo araja mu rugo akubaka pe, amaze kubaka akaja kuri Facebook akatangura kubona abandi bantu basa nkaho babayeho neza kurusha uko bo babayeho, akabona abapostinga ingo nyinshi zitandukanye nkundo, akabona umenga nivyo vyiza, bityo bigatuma yumva yuko umugabo wiwe umugore wiwe ntamuhagije, bigatuma aja kurondera uwundi byibuze bobana nkuko ariko arabibona kuri rezo sosiyo. Ibi ugasanga agiye kuri Facebook batoranayo n'umusore cyangwa n'umugabo baraganiye ugasanga phone atanga kuzuzamwo password kuko bamaze guhana ama WhatsApp baganira ibintu bitari vyiza, umugabo cyangwa umugore abibonye bitoyubaka ama password akaba yuzuye mu telefone. Umugabo yakora yatimbara password ya Facebook mukabipfa, password ya WhatsApp mukabipfa, urugo rugasambuka kubera ivyo kuko icizere kica gihera. Iyi nayo n'iyindi mpamvu ikomeye iriko iratuma ingo nyinshi zisambuka. Ingo nyinshi ziriko zirasambuka kubera izi mpamvu ndiko ndakubwira hano. Ibiriko biratuma rero ibi biba ni vyinshi cyane, ariko ibikuru ibiriko biratuma ku rwego rwo hejuru, ku mapugusa yo hejuru nibi ndakubwiye. Ese hari ikindi waba uzi nawe kiriko kiratuma ingo zisambuka? Tubwiye muri commentaire maze turakwishura canke tukivugeho. Ndabakunda cyane rero, banyita Eli Sexy Syndrome.